Ndasubiye kubaramutsa no kubaha kaze mwese abanywanyi bacu mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tuba turiko turabashikiriza. Nizere ko mumeze neza aho muri hirya no hino hatandukanye kandi mwafyonze kuri subscribe. N'umwanya w'amakuru ariko haravurwa cane hirya no hino mu gihugu c'u Burundi, mu karere ka Afrika y'ubuseruko, ndetse n'amakuru arabana na politike, ivy'umutekano n'izindi nkuru zose ziriko ziravugwa tugiye kuzigarukako. Sangwa kaze mw'idonido ryano makuru. Twagiye tubabwira inkuru zitandukanye zirabana n'umutekano, ariko tukaba twaragiye tugaruka cane ku basirikare b'u Burundi binjiye mu gihugu ca Congo binyuranyije n'amategeko. Leta y'u Burundi n'igisirikare baravyamira kure yuko ata musirikare w'u Burundi yigeze ahonyoza ikirenge ciwe muri Congo, mu gihe bamwe mu bari muri Congo ndetse n'igisirikare bemeza ko hari abantu bitwaje ibirwanisho binjiye muri Uvira bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi. Ubu turiko turavugana hari amakuru avuye muri Uvira ndetse n'amakuru avuga yuko hari ikirindiro c'abasirikare b'u Burundi gihejeje guturirwa n'umugwi w'abagwanyi. Uyo mugwi w'abagwanyi ntago uramenyekana, ariko birikekwa yuko ngo yoba ari umuhari wa Red Tabara uhejeje gukora iryo bara. Ivyo bije inyuma y'ingwano zikomeye cane zariko ziraba ku ruhande rw'abagwanyi b'umuhari wa Red Tabara ndetse n'abasirikare b'u Burundi. Nubwo nyene nkuko nabikubwiye, igisirikare c'u Burundi ndetse n'ubushikiranganji bwo kwivuna abansi bavuga yuko ata musirikare w'u Burundi uri muri ico gihugu. Turaza kubigaruka ko mw'idonido muri ano makuru, turabe n'amasoko yacu muri Uvira amakuru adushikiriza uko avyerekana. Ndabaramukije mwese ku banywanyi bacu tugiye kubana muri ano makuru. Ushobora kuba utwumviriza uri ngaha mu Burundi, ndakengurutse cane nanaguha kaze. Utwumviriza muri mu gisagara ca Bujumbura, mu murwa mukuru wa politike Gitega, mu ntara zitandukanye zigize igihugu cacu c'u Burundi. Nibagiye na wewe munywanyi wacu bana natwe uri mu bihugu vy'ababanyi n'abari mu makungu ya kure, Amerika, Buraya, Aziya ndetse n'ahandi hose hatandukanye. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije. Ndizera ko mwafyonze kuri subscribe, nawe utarafyondako kano n'akaryo keza ko kugira ufyondeko. Hari amakuru avuye mu gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo. Umunywanyi wacu akorana cane ndetse akanaha abamenyesha amakuru bacu bari muri ivyo bice hari ubutumwa yaturungikiye, tukaba tukiriko turakora amatohoza. Rero yabuturungikiye mu gatondo kuri uno munsi, ariko imbere yuko tubashikiriza amakuru murazi ko dukora amatohoza kugira tumenye koko ko ayo makuru atatohojwe n'abamenyesha amakuru bacu bizewe iyo bari ukuri. Yaturungikiye rero inyuma duca turungika umumenyesha amakuru wacu kugira atoze neza amenye nimba ivyo yo mumenyesha yo munywanyi wacu uri muri Uvira yaturungikiye vyo bafise ivyemezo canke vyo bari ukuri. Yaturungikiye ubutumwa ati: ndabaramukije mbanywanyi namwe bagenzi muri mu gihugu c'amavukiro c'u Burundi. Ubu turiko turavugana ndi ngaha muri Uvira, aho hari amakuru ngira ndabashikirize kubiriko birabera ngaha turi. Nubwo ubushikiranganji bwo kwivuna abansi mu gihugu c'u Burundi bwavuze ko ata musirikare w'igihugu yinjiye muri Congo, hari amakuru ngira mbashikirize njyewe nyene nibereye ngaha. Uko ndiko ndabibona hano, hari abasirikare batandukanye baraboneka mu mpuzu zitandukanye, harimwo abambaye impuzu z'igisirikare ca Congo FARDC, harabonekamwo abandi biboneka ko hari imihari yahora canke se yama igwanira ngaha muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, cane cane ngaha muri Uvira, ariko hakaba hari n'abandi basirikare biboneka yuko bambaye impuzu z'igisirikare c'u Burundi, ndetse hakaboneka ko n'amadarapo y'igihugu. Mu bigwanisho bafise biraboneka ko ibirango vy'igihugu c'u Burundi.
Makuru ngira ndabashikirize nuko mu gatondo ko kuri uno munsi hazindutse ingwano zikomeye cane bivugwa yuko ngo zoba zanaguyemwo abatari bake. Abanyagihugu ngaha tukaba twatanguye guhunga kuko turabona ko igihe cacu cose ingwano zishobora kumera nabi. Ano makuru ndiko ndayabashikiriza ndi mu kinyegero kuko umuntu bibonetse ko ashaka gutanga amakuru y'ukuri uwo nguwo ashobora kugirirwa nabi. Hari amakuru dufise yuko hari ayandi mapozisiyo y'umuhari wa Red Tabara ashobora gutegwa isaha ku isaha. Ayo mapozisiyo akaba ashobora gutegwa n'abasirikare bivuga yuko ari abo Burundi, kandi nk'uko biboneka bishobora kuba koko ari abasirikare b'igihugu. Mu makuru rero dufise nuko hari iyi pozisiyo irimwo abasirikare b'u Burundi yarashwe ko n'umuhari wa Red Tabara. Amakuru dufise nuko inyuma yaho habayeho ukurasana, ndetse uko kurasana kukaba kwamaze igihe gishika ku masaha abiri. Inyuma yaho urwamo rw'inkoho rukaza gutuzwa, ariko vyabonetse ko n'ubundi umutekano muri ako gace muri Uvira ndetse no muri Fizi umutekano utifashe neza. Ano makuru ndiko ndabashikiriza ndaza kubarungikira amareresi umwe mu bagenzi yagerageje gufata ari kure cane, ndetse n'abarungikire amwe mu majwi y'urwamo rw'inkoho rwariko rurumvikana, ndetse ayandi makuru amashasha ashobora kudushikira nayo mukaza kuyamenya. Mubandanye kudutangira mwene aya makuru narijya ibiba biriko birabera ngaha. Hari bamwe mu bari mu gihugu badabasha kumenya amakuru canke se bahabwa amakuru atariyo, ariko twe kuko tuzi ko mwama mushikiriza amakuru mwene aya abari mu kinyegero, turabandanya kubarungikira. Bishobotse muturungikire buno butumwa mubushikirize abandi bakurikira imbonesha kure yanyu. Mukomeze guhezagirwa n'umunywanyi wacu yahunze mu Burundi ahungiye mu gihugu ca Kongo, abakurikirana amakuru n'ibiganiro vyanyu. Ngubwo rero ubutumwa twarungikiwe n'uyo munywanyi wacu kubirabana n'ivyo vyabereye ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi ndetse n'umuhari Red Tabara. Ayo makuru duhejeje kuyatohoza, ahejeje kudushikira, twagerageje gufatanya n'abamenyesha makuru bacu bangaho kugira bakurikirane ivyizo ngwano zihavurwa, ndetse tumenye n'ukuri ico bakenyegeje inyuma. Ndakumenyeshe yuko inyuma ya bijya vyavuzwe ko hari abasirikare bashika kuri 6 baguye mu ruzi Rusizi bariko baragerageza kujabuka binjira mu gihugu ca Kongo. Bivugwa yuko ngo hoba hari ibindi biziga vyabonetse muri izo ngwano, ariko makuru ntagaremezwa nimba bo bari abasirikare b'u Burundi canke se ari abagwanyi baguye muri izo ngwano. Turabandanya rero kuyatohoza, igihe cose tuba duhejeje kumenya ukuri turaza kuyabashikiriza. Tubamenyeshe ko ivyo bije inyuma yaho nk'uko twari twabibabwiye hari ibiganiro vyabaye ku mpande zompi, igisirikare c'u Burundi ndetse n'igisirikare c'u Rwanda. Intwazangabo mu gisirikare bakaba bahuriye ahitwa Bweyeye, akaba ari mu karere ka Rusizi mu burengero bw'igihugu c'u Rwanda. Akaba habereye ibiganiro rero bifise intumbero yo guhanahana amakuru ku kungene imihari yitwaje ibigwanisho iri mu ishamba ry'ikibira ndetse no muri Nyungwe mu ishamba Kama riri mu gihugu c'u Rwanda. Iyo mihari yotuzwa, bikavurwa yuko rero ngo ivyo biganiro bishobora gutanga inyishu ku kibazo c'iyo mihari igwanya ibihugu vyompi. Abatari bake rero bakabona ko kuba hatanguye kubaho ibiganiro iyo mihari ishobora gutuzwa, ariko hakaba hakirimwo ingorane nko ku ruhande rw'igisirikare c'u Burundi, kuko bivugwa ko
ngo hoba hari bamwe mu basirikare bariko barafashanya cane n'iyo mihari igwanya leta ya Gitega. Bikavurwa ko ngo harimwo ababarungikira impuzu z'igisirikare ndetse n'ibindi bikoresho. Ivyo vyose bikavugwa yuko ngo bikorwa mu ntumbero yo kwihora, ngo kuko hari abasirikare bamwe bamwe badahembwa, abandi bakaba bataronswa nyene imishahara yabo ku gihe. Ariko ivyo vyose bikaba ari amakuru avurwa abataremezwa n'urwego urwo arirwo rwose, na rirya mwene aya makuru adatangazwa ku mugaragaro, ariko twebwe tuba twayatohoje. Ibihe vyiza rero, mu kanya n'ibindi biriko biravugwa irya nino, ndaza kubashikiriza amakuru akomeye ku birabana na politike, muraza kubikurikira mu makuru yacu ataha. Ibihe vyiza nivyo ndabipfurije mwese.